narigeze kuja ku rugamba kwifadikanya n'abandi bari bagiye ku rugamba rwo guhabuza demokarasi. Nanje ndavyumva mfata iya mbere ndajana n'abandi mu 1995 narigeze kugira ikibazo ndagwa mu manga natembagaye ahantu nyene ndababara aho hari ryari mu 1997 muri Ruvironza hari Gishubi hama nyene ariya twarafata imiti hanyuma ukabandanya narasubiriye ndagira iyindi fracture nyene ndi ahantu bitwa ku Rukambasi. Kubera urumva urugamba twari kurabona twaragenda n'amaguru, umva ugenda n'amaguru urumva nta byo kuvuga ngo shoke, umva urugamba urabana reka ubabara urabwumva ukamira ikinini ukabandanya. Hanyuma nshitse mu nkambi ntiwashobora kwicara nk'umama ni jewe niyubakira inzu, nategeza kuja kurondera igiti ninyegeje gushika n'ubunama n'ububabare, abana baramvyura bakandyamika ko nta kindi kintu nkora ngo umuku nyene mbe ndavyakira nk'umusirikare. Umusirikare tegeza kwamana morale nubwo ukubitika utegeza kwamana morale ugenda rukabandanya. Icyo gituma cishamwe niba vyahuraguye sava mugabo nkacamwe nkatwenga sava ndavyizeye kandi ko bizohera. Uru n'urugamba sogokuru wacu Nkurunziza yaravuze ati urugamba rurabandanya, ntabwo rwaheza ahubwo rurahindura isura. Rurahindura isura. Rero jewe nanje urugamba rwarahinduye isura. Ninaramuka ntashe ndazi nzokwambara ibere nziza n'amapete meza kuko natsinze urugamba. Yes, welcome ladies and gentlemen, murakomeye nizera ko meze neza muri mwiriwe canke mwaramutse bivanye na muherereye. My name is Frank the Answer. Iyi ni African TV sonda gwikaje wewe wese uriko dukanyana uri mu Burundi, mu Rwanda, muri Tanzania, muri Kenya, muri Kongo, Iburaya ndetse mu guvya y'abarabu ndavuga mu Arabia Saudite, uri muri Amerika, muri mwese ndabaha ikaze. Uyu munsi n'umunsi udasanzwe aho turi kumwe n'umuntu adasanzwe. Tuzaga byinshi bigiye bitandukanye, muraza kumubona murona yicaye ku gapuspusi bamwe bariko bakiyita. Tuzogana byinshi bigiye bitandukanye, mbega ni muntu ki amakandi arabashobora kugira ico bashobora gushigikiramwo, naho nyene muraza kuvyumvira hano onye. Turabahaye ikaze. Yego murakoze. Umeze neza? Ndashima. Yego, ku mazina tugute? Nitwa Ngayabosha Michelle. Ngayabosha Michelle. Ngayabosha. Ngayabosha. Ibyo zinda kuvuga risigura ibintu byinshi. Abakera nuko. Uvuka he? Je navukiye mu Bwiza. Imvukira. Yes, Michelle. Benshi barakubona uko onye umeze ariko kandi nibaza ko umwanya mwiza. Banyita Micheline. Ariko nyene abahungu nibo tuzi bitwa ba Michelle. Michelle L2 na F. L2. Nakujya kwa Michelle Obama. Okay. Kujya kwa Michelle Obama. Yes, uko uri mubibona umudamu afisa kamwemwe n'umudamu asa neza. Kwanza murasa neza. Murakotse. Yego. Tuza kuyaga byinshi bigiye bitandukanye. D'abord abantu bashobora kubona uri ngahanya gapuspusi ariko kwanza ntibakuzi Michelle mbega ninde? Ni Michelle papa yitwa Ngayabosha Leonidas, mama nawe yitwa Mugano Jiri. Mugano Yuria bavuka imutaho bose ku mutumba umwe muri Rimbo mu ntara ya Gitega. Yego. Abimutaho muri kumara dukurikirana ngaha anya aba diaspora abarundi baba ngaha anya uribaza ko ari umwanya mwiza wogira ngo mushobore gushigikira wiwanyu ku gatumba. Yego, benshi barakubona ngahanya gapuspusi ariko dutahura cyagenze gute, umerewe gute, ugwaye iki? Je namaze igihe ngendana ubugwayi ngendana ubugwayi igihe kirekire kuko narigeze kuja ku rugamba kwifadikanya n'abandi bari bagiye ku rugamba rwo guhabuza demokarasi. Nanje ndavyumva
ndavyumva mfata iya mbere Mm. ndajana n'abandi Yego. mu 95 Mm. ndaja ku rugamba Yego. fatikanya n'abandi mugabo narigeze Mm. kugira ikibazo Mm. eh, ndagwa mu manga natembagaye ahantu nyene ndababara aho hari ryari? mu 97 Mhm. ego muri Ruvironza hari Gishubi Mm. hama nyene ariya twarafata imiti hanyuma ukabandanya Yego. narasubiriye ndagira iyindi fracture nyene ndi ahantu bitwa ku Rukambasi ubwo burwayi ndabugumana gutya amashoke mugabo mu nyuma guhera 2019 natanguye kurwara nkagenda vyanka nama mbabara naje kwa muganga bakagira amaradiyo bagaca bambwira ngo ni ingwara y'abantu ngo bigeze kwikorera imizigo ngo canke n'umuntu yakubiswe nabigumana uko nyene bakama banshira ku miti fata imiti gufufahaza mugabo haragize igihe biranka guhera mu mwaka wahera mu kwezi kwa kane biranka nkama ngenda nkwega amaguru nagenda nkagwa mw'ibarabara niko ndagenda nkama ndiko ndagwa ndaja kwivuza mu nyuma mbaye paralize naciye nja kugirisha igipimo abaganga IRM ikarusi bacarabona ikibazo mfise se muri rokarede rero bavuze ko ari gutegerezwa kunkora ibikoresho ngo nta byari bihari byo gushobora kunyugurura umugongo ibikoresho bakora hanyuma ndaraba ibyo bikoresho ngo byasaba igihe kirekire ko nanje nayo paralize urabona n'ubunini mbaca avuga ati yari uwacugira ama escale kubera urabona sinika ahindukiza ntangiriye kandi ama escale akaramuka baye tuzobanza tukuvura ama escale hanyuma tuzokubaze mu nyuma ndagenda ndabivuga mu gisirikare aho badutwara twebwe abakoze ku rugamba ndabitura mu generale vraiment yaranyumvise arantahura cyane atarampereza bode commande aransinyira n'ingoga ndagenda muri Tanganyika barangirira operation Tanganyika ke ntashitse itariki imwe kwezi kwa gatandatu ngirirwa operation itariki 3 z'ukwa gatandatu ndatambuka ndaryoherwa cyane inyuma y'iminsi ine nsubira cya kibazo cyo kugwa ndagwa ntibyameze neza igisebe kiramerana nabi ko narahagwira operation ya kabiri yabaye mu kwezi k'8 ndatambuka n'ikintu c'indwi zibiri nishimye cyane mugabo ntibyari bimeze neza ndagendera kuri beki ndataha mugabo namana douleur idasanzwe mu nyuma ndanagira n'ingwara ndaja muri koma ikintu c'indwi zibiri cyo bita embolie pulmonaire nja muri koma ndagira amatrombose menshi mu nyuma ndaja muri khaya ndavayo ndataha ngize ngo ntahe biranka uwo munsi nyene narendaja muri Khwakalede nakugeza n'ubu niho ndi umuntu agerageje kumviriza ni urugendo rw'imyaka myinshi kuva 97 gushika mu 2019 hafi imyaka 20 inyuma yo kugira ubwo bari 97 wabandanije gute wumva mubiri gute d'abord umubiri wiyumva gute warabandanije urugamba neza yego kubera urumva urugamba twari kurabona twaragenda n'amaguru umva ugenda n'amaguru urumva nta byo kuvuga ngo shoke umva urugamba urabara reka ubabara urabwumva ukamira ikinini ukabandanya ukabandanya nagenda niyo shoke muri wewe ntiwumva ko ari kibazo kumbure kizoguma gikura canke wumva ko bwabo babare buzohera umwanya n'umwanya bon gwana nasubije mu buzima busanzwe kandi nyene ndi umuntu nyene muto
naguma nikorera urukorwa nyene nko warakora sport ego na muganga kantegeka yuko nofata nk'ibikinju nka bitandatu muganga yitwa Sinzakarayi nkambara ku mugongo nkaza ndagenda n'amaguru nkashobora kugenda n'amaguru kama misi yose ambwira ngende n'amaguru ngire sport ego batangura baranyandikira na ceinture nama nambaye ceinture nk'iyi nyene nambaye yo ku mugongo ego urumva bitanguye gukomera donc urumva ko warasigaye mu mugongo ukiyumva ego nyogomba mu mugongo ego yes wagiye kuva ku rugamba ryari wagiye kuva ryari mu gisirikare kugira ngo rero donc utangure ubuzima bushasha hama mu nyuma uze gusanga ari uturifasha urugamba sinigeze ndaruvako mucege mu 1998 ngwaye ntameze neza naho baciye bantungika nje kubana n'abandi bagwayi mu nkambi muri Tanzania hanyuma nshitse mu nkambi ntiwashobora kwicara nk'umama ni jewe niyubakira inzu nategeza kuja kurondera igiti ninyegeje kugira ashoboye kunyubakira inzu kuko sinashobora kuvuga ati ndiha amafaranga ntayo nari mfise twariyubakira karondera akagufasha kugira nubaka inzu ndo nk'icyo kitanda ndyamako nje gutora ibyo kurya mu nyuma rero mbanjejwe ibintu bya liaison nyene byo kuja gutora abandi bakomeretse ku rugamba ndabazana mu nkambi umuntu agerageje kuraba kwisura umengo uracari muto umuntu yo kwibaza ko 97 warugeze aho uja ku rugamba umengo uracari muto niko na sport nyinshi cyane n'ubuntu bw'umukama ego yes kuva ico gihe cyose uwari burabandanya 2019 akaba ariho utangura rero kumva yuko ibintu bitanguye gukomera uno munsi kwa muganga bimeze gute intambwe mbega zagenze gute kuva 2019 gushika uno munsi urugendo rwagenze gute kwa muganga barampa imiti nama ku miti nukuri ndashimira cyane abantu batuvuza abahoze ku rugamba ndabashimira cyane duhereye ku mukoroneri yitwa Gisabo vraiment yaranyumva yarantahura yaramvuje arangurira ceinture 2020 yo gufata mu mugongo kweri n'imiti ndayibuze vraiment barashobora kuyindonsa imiti vraiment kugeza n'ubu ndabituye nubwo ndi muri Rwakarete barangurira imiti iyo ububabare gushika n'ubunama n'ububabare abana baramvyura bakandyamika ko nta kindi kintu nkora ngo umukunye kugeza ubu n'amaboko yatangiye gufatwa ibinyanya gushika n'ubu ikibazo ndanavyimbye amaguru yose aravyimbye nama mvyimba ndafise ikibazo cyo kubura imitsi kugira bashobore kuronka aho bacisha imiti urumvikana uri umuvyeyi ariko kandi uno munsi kuva mu 2019 gushika uno munsi hafi imyaka 6 wicaye mu muryango byifashe gute ntivyoroshe na gato gushika naho umuryango bararambiwe na bya bindi byo kuvuga ngo tubaze ku telefone ati ameze gute nta nuko ibimbaza ntunzwe n'abajama abagenzi abavyeyi abagenzi b'abana baramfasha ndavyakira nk'umusirikare umusirikare tegeza kwamana morale nubwo ukubitika utegeza kwamana morale ugenda rukabandanya icyo gituma cishamwo niba vyahuraguye sava mugabo nkacamwo nkatwenga sava ndavyizeye kandi ko bizohera uru n'urugamba sogokuru wacu nkuru nziza yaravuze ati urugamba rurabandanya ati urugamba rero ntimwicare ngo mwijajare ngo rwaraheze oya ntabwo rwaheze ahubwo rurahindura isura rero jewe nanje urugamba rwarahinduye isura nahawe nahanje nahuriya
kunshoboza mukansengera nkakomera gushika nzorurangize amahoro kandi ndavyizeye. Wow. Ninaramuka ntashe ndazi nzokwambara ibere Wow. nziza n'amapete meza kuko natsinze urugamba. Yego. Yes. Bona ibintu bidasanzwe n'umunsi urababaye ariko urumva yuko warakoreye igihugu ufise umuryango ufise abana bato n'abakuze donc zose n'amasharge kuri wewe. Uno munsi usabwa iki kugira ngo usubire kumererwa neza, usubire kuba wa wundi akomeye, asubire mu muryango, asubire kwanza kandi kwambara ya bere wifuza, ya mapete yandi mashasha mu rugamba? Okay. Bon. Jewe vraiment abaganga ndabashimira cyane. Professeur Gilbert bataza Japone na Professeur Bosco Bizimana n'umunehoshije baricaye barabifundika vraiment nk'abavyeyi n'uwitwa Magoho docteur barabifundika baravuga ati rero uyu muntu uko ariko aratesekera ngaha reka tumuhereze komisiyo medicale yitaratarize aje kubwira umukuru w'igihugu amuganyire ashobore kumuvuza. Nukuri ndasaba Samuragwa wacu nkuko sogokuru yamudusigiye nukuri avyumve n'umuvyeyi kandi ntafasha jeje nyene arafasha n'abandi. Nukuri amfashe ukuri urugamba sigorosha. Narashoboye kwivuza abaganga baravugana n'abandi ba docteur hiyo ndaronka umu docteur yitwa Barwani n'umunehoshije aravuga ati je ndashaka kumubaga ngo inyuma y'indwi zibiri azoba atambuka kandi ameze neza. Eranyejeje nukuri ndasaba umukuru w'igihugu nukuri amfashe n'umuvyeyi umutambukanye w'umukuru w'igihugu nukuri mama ndazi yuko n'umunyakigongwe. Nejo bundi yaraje ku bitaro kuri Rwakareta aje kuraba utwana turanabonana aranambwira ati naje mu yindi mission nawe nzogaruka. Nukuri ko ndandika makete ndayarungika hirya no hino nkasaba umushikiranganje wacu atwara igisirikare n'abahoze ku rugamba nukuri bamfashe ndacari uwabo ndacari mu gisirikare ndacari uwabo barandekonesa nibamfashe abavyeyi abashoboye abantu bose abo ba diaspora nukuri na twaramusiganye n'umuvyeyi wacu nyene iteka referendi kuriyo nukuri namfashe ndacari umwana umugambwe CNDD nibamfashe nduwabo kandi nta wundi muntu yomfasha kuko bo baranzi neza kuva nshingira ndi umwana ninjiye 1995 nibamfashe abavyeyi nukuri abantu bari bamfashe ushobore gusubira gutambuka. Mfise abana 3 babiri n'abavyaranye n'umukoroneri bari babiri dushitse no ntibyakunze yuko tugumana naciye ngenda ndaja kurondera umwana umwe uwo mwana umwe kweri nase ayikwa gufa haze 5 ans apfuye. Ubu rero mfise abana 3 abakobwa 2 n'umuhungu umwe ni jewe nari papa nka jualore ya papa nka jualore ya mama ni jewe ndi vyose nta famille mfise. Famille yanje n'umugambwe CNDD kuko niyo mfise ikibazo niyo nitura
nibo bamfasha barangaburira Yeah. barangurira umuti ni ukuri ndasaba bamfashe nk'ababyeyi nta bandi banzi Yego. Eh, Yes, bon, wavuze ko waronse umuganga akwizeza yuko mu ndwi zibiri gusa ego ushobora kuba wamaze gukira, Ego. mu ndwi zibiri ushobora kuba kandi wasubiye guhagarara ugasubira neza gukora ngo ibikorwa. ntabwo ego Uwo mudokiteri asanzwe aherereye hehe kumbura aho duza kwivuriza? uwo mudogiteri mu Bufaransa Mm. aho bita ni CH kanyene nka chuque Yego. de la reine De la France. Eh, Yego. Ariko none bisaba ikiguzi kingana gute? Hasabwe iki? Ari hehe? ndiko ntaravye muri telefone banyereke amafaranga basavye Mm. nimba ari ibihumbi 30 na bingahe vy'amayero Mm. n'ibice byasaba 30 Mm. 473,60 euro Ibihumbi 30. n'amajana ane na 73 Mm. n'ibice 60 by'amayero Z'amayero. ego arambwira ati ivyo n'ukuri ubizanye ndijeje yuko jewe inyuma y'indwi zingahe uzokururuka ku kibuga c'indege c'Uburundi utambuka n'amaguru yawe abiri. Wow. Yego. Naragize inkomezi ndasenga hariho ba Nyeniteka Emmanuel Mm. hariho Nyeniteka nani Geraze Mm. n'ukuri n'abavyeyi bamfashe kumwe no gusenga kumwe n'Imana Yego. kumwe n'igihugu cyacu n'abene gihugu bose b'abarundi bose bari mu makungu na hehe turashoboye kumwe n'Imana. Ubu buryo n'uburyo butoroshe kubazi kubiharura Mm. n'uburyo butoroshe me Imana irafise amafaranga menshi Yego. kandi Imana yacu irashoboye. Iyo ndinze amabombe ni iki iyo iraniwe kundihira iyi fagitire Nshobora kwinanira. dusenge abarundi basenga mufashe Yeah. ku mavi hose niho bironkeka yego ku mavi Nibaza ko ari umwanya mwiza Yego. wogira ngo abarundi baba mu Burundi, abarundi baba mu mahanga, abamaze gutera imbere ufise bike canke byinshi kugira ngo kumbure dushobore gushigikira yego hama kandi naho igihugu kandi kugira ngo kandi usubire kukonesa yego ubuzinde bwo kukonesa ibikorwa bakoze yego ndetse n'uno munsi aro kandi niba twari umwanya mwiza kugira ngo ushobore gutambuka Yego. ushobore guhagarara ushobore gukora ibikorwa vyawe nk'uwakoreye igihugu yego kandi nk'uko bigaragara uracari muto urashobora kandi gusubira kandi gukorera igihugu bugira kandi yego umuntu ashaka gushigikira umuntu ashobora gushigikira yo gushigikira biciye hehe bigenze gute? jewe ndi muri kwa Kalede Yego. ndi muri kwa Kalede Mm. muri service ya chirurgie Mm. service ya chirurgie chambre 339 Mm. hakaba hariho nimero batanze Yego. zari mikashi Mm. zari mikashi hari izo batanze Mm. abantu bogira bocishako ubwo buryo Yego. nukuri ndasaba na fami ntwari Yego. n'abarongoye ndazi ko na mama Mama buntu. yari barimwo Yego. nukuri kandi arashoboye Yego. umuntu yiyumviriye ati reka ngire ikigo mpamagara hirya no hino turondere uburyo abantu bose batasama ingumba zose Yego. barinda kurira indege aragwana intambara arakubita amakanaki n'umugwanyi Yego. n'umugwanyi ujya mu mama n'ubu aragwana mpaka ati ubu nyene abarundikazi bose ingumba zose zizovyara uyashoboye kunigana kugwana arapambana ico kintu kirashoboka Mm.
nampambanire n'umuvyeyi wanje yego namfashe yes eh twumvise ufite ukwizera kudasanzwe kandi no gukunda igihugu umupatriote koko nizera yuko ari umwanya mwiza kugira ngo koko bose bashobore gushigikira bashobore kukumva n'amafaranga menshi mugabo ku rundi ruhande naho nyine si menshi bivanye n'umwe wese umutima wiwe aho umwe wese ashobora gushikana yego uburyo umuntu ashobora gushira ko kumbure amafaranga uri hafi utari hafi ushobora kwishikira nyine ubwiwe ruca he hariyo compte yugurujwe muri Copec numéro 083 358 491 yuguruwe muri Nifenakobu yego izina ni Irankunda Esther niyo yego nta mikashi iriho yego barashaka gucisha kuri 69 299 996 izina nyene ni Irankunda Esther yego umuntu nashaka kugushikira kumbure yumva mwogirana ikiganiro bakakuyagisha ari ivyo ashobora gushikana we nyine ubwiwe ari ngaha anya cyangwa ushobora kuyagisha kuri telefone usanzwe ugware muri Hokareg chambre numéro combien 339 hanyuma nimero yanje ya telefone ni 71 558 760 limitere ni 61 nyene 558 760 yego katwizere ko ari umwanya mwiza wo kwerekana urukundo barundi basanzwe bafite urukundo rudasanzwe gukundana gushigikirana kumva aho umwe wese ababaye tugashigikirana baziko ari umwanya mwiza kumurogana bashobora gushigikira mu buryo bwose ufise make ufise menshi kugira ngo tushe kandi ukubona tuzoze kutegera kuri airport uvuye kwivuza ntambuka n'amaguru yanje ndirimba ati uko yangiriye neza ndirimba nshima Imana yego yego ijambo rimwe kuba kwa dukurikirana ijambo rimwe kubo kumbure baba bakwibuka ku rugamba mwarimo irukana kera batigeze bamenya makuru yawe yandi kumbure kugira ngo umwe wese ashobore gushigikira nicyo kintu ashobora kubabwira kushigikira mbo hari ikintu caturanze abantu baze ku rugamba bo kuruyamya tubwira ati mugumane esprit d'équipe kuva ico gihe cyose yavuga ati mugiranire esprit d'équipe kera umwumbati ukuyeho uri umwe warawugabura abantu 10 bakajyako kugira amata garuke mu kanwa unwa amazi mukunda mumanyuriranire uyo mutima rero nituguma rero esprit d'équipe nyene ako baba bafise bamanyurire banshoboze nanje shobore gukwambuka kandi umumbati mwasangiye n'abandi benshi n'uno munsi kandi birashoboka yuko ushobora kandi gusangira yego tukamanyuriranira yego umusiga tukagabura yego nibaza ko ata byinshi ariko kandi kumura akeneye kumushigikira nimero bazitanze ari ushobora kumushikira ari ushobora kumuvugisha kuri telefone kugira ngo ushobore gushikiriza uburyo canke ico ushobora gufasha kuri we nimero ya compte ya kuri Copec ayo Fenakobu bayitanze ushobora gushigikira kugira ngo ushobore kugenda neza muraza kurabana nimero zindi muri description kugira ngo ushobore kumushigikira mu gihe bitandukanye turabashimiye cyane murakoze nawe yego twizera kandi ko Imana igiye kubashoboza ibakize cyane amen yego ndavyizeye yego nawe nyenzo gutuma ku aeroport yego nyebwe ati ngo ndaguha amakuru yego ati caciyemwo nizera ko n'abarundi benshi bazoryoherwa nibaza kandi ko bananezerewe kukubona na kamwemwe bavuze ngo umusirikare yamana moral n'aba yababaye naho bapfuye nka 6 umuseka moral yego nivyo twakubonye ko rero ni umuco mwiza ni ikintu ciza abantu bashobora kwigirako turashimye cyane gose
namwe murakoze. Merci beaucoup wose twirikanye kuri African TV mufite ibikenewe byose kugira ngo ushobore kuja kwivuza amafaranga make n'amafaranga menshi kuri umwe ariko kandi icyo ushoboye nishobora gushikiriza imihoba zitanze ndetse n'ibyo bitandukanye ndabashimiye cyane gose